yarwaniye demokarasi mu Burundi mu butegetsi yakoze ibisambura demokarasi. Bene General Niyoyankana nibo bubatse igisirikare gihurikiyemwo amoko yose kandi birakunda ko aba ex-FABU n'aba ex-FDD babana neza mu gisirikare. Ariko kandi yubatse igisirikare cigenga c'imbonerakure azikoresha imyimenyerezo ya gisirikare muri Kiriba Orders mu buseruko bwa Congo. Yaravuzwe kw'isonga ry'abagandaguye cegera c'umukuru wa Rukomo Ernest Manirumva. Ariko hariho abandi baharanira agateka k'azina muntu yatabaye bagira bicwe. Yavugwa mu manyanga menshi ariko kandi niwe yatabaye benshi bariko bararenganywa mu ntwaro. Yari ingabo yambaye ipeti rya mbere rinini mu Burundi, ariko yakunda kwambara imyambaro ya gisirikare itazwi mu Burundi. Yarazwi nk'umwicanyi atagira ikinya, ariko abamuzi bavuga ko nk'umuntu w'urukundo rwinshi afasha abakene cane cane mu Kamenge. Izina ryiwe ryari imbere mu kugandagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko bamwe muri bo barashinga intahe y'ingene yabahungishije bagira bicwe. Yasengera mu mashengero y'abakizwa ariko ikiziga ciwe cahezagiriwe muri Eklezia Katolike. Imyaka 8 irarumanye General Adolphe Nshimirimana agandaguwe. Ubuzima bwiwe burimwo ibihushane byinshi nk'uko urupfu rwiwe rwuzuyemwo igipfungu. Yari afise abansi benshi mu butegetsi, mu batavuga rumwe n'ubutegetsi no mu makungu. Biragoye rwose kumenya abamwishe. Birashobora kuba abatwara Burundi bafatanije na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu kwica Adolphe Nshimirimana. Urubanza rwiwe mu butungane rurateye isoni ingene rwagenze. Abazi neza ingene yishwe bamwe barasohowe ibohero baricwa, abandi barafashwe hanyuma baraburwa irengero. Ibyo ari byo byose hariho umuntu akomeye mu butegetsi atari akeneye ko ukuri kose kumenyekana. Abakunzi n'abansi ba General Adolphe Nshimirimana nibumvirize iyi nkuru twabateguriye kuko baraza kumenya byinshi ndetse n'ababa baragize uruhara ntangere mu igandagurwa ry'umuhisi Adolphe Nshimirimana. Ariko na jewe ndemeza ko hari amakuru naronse ntarigera nshobora kuvuga, yaba yerekeye abo mu butegetsi yaba yerekeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ku bijanye n'igandagurwa rya General Nshimirimana. Ico nemeza co ni uko abari bafise inyungu mu rupfu rwa Nshimirimana ari benshi cane. Ubwo azoteba aronke ubutungane nawe atigeze aha abandi. Hari uwambwiye iri jambo General Nshimirimana yoba yaramubwiye ati: iyaba abo bantuma kwica bose mbica, ibara riba ryaraguye. Nibyo hariho benshi yakijije ariko n'abo yishe ni benshi. Urubanza rwiwe ntirukiri mu ntoki zacu, ahubwo rusigaye mu kuboko kw'Imana. Adolphe Nshimirimana ninde? Benshi bamwita Umunyakamenge, ariko Adolphe Nshimirimana yavutse ku wa 12 Nyakanga 1964 ku mutumba wa Murangara muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega. Dosiye yiwe mu gisirikare ivuga ko ari umuhungu wa Simoni Nzobakenga na Tereziya Renzako. Adolphe Nshimirimana yahunze Burundi akiri muto cane atarakwiza neza imyaka 8 y'amavuko mu mwaka w'1972. Ico gihe umuryango we wahungiye mu Rwanda uraheza uba ahitwa Muhima i Kigali. Aho niho Adolphe Nshimirimana yize amashuri mato abandaniriza yisumbuye kuri Ecole Libre Technique y'Igikondo, ari naho yarangirije amashuri mu mwaka w'1986. Dosiye wiwe mu gisirikare ivuga ko yari afise urupapuro rw'umutsindo rwa Asiri. Aho arangirije amashuri yisumbuye, Adolphe Nshimirimana yagiye mu gihugu ca Zaire aricyo Kongo y'ubu, yiga ivy'igisirikare mbere arinjira no mu gisirikare c'ico gihugu. Mu mwaka w'1993 Adolphe Nshimirimana yaragarutse mu Burundi inyuma y'intsinzi y'umugambwe Frodebu. Yaba mu Kamenge quartier Kavumu nomero ya 4. Ico gihe Adolphe Nshimirimana yari umukozi iperereza akora nk'umupolisi mutoya agendanira umukuru wa PAFI, igipolisi kijejwe imbibi n'abanyamahanga. Inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, Adolphe Nshimirimana ari mu bambere bafashe umuheto mu Kamenge. Ico gihe afatanije n'uwitwa Pascal Gashirabake batazira Savimbi, Adalbert Nduwamara batazira Dede, Venanti Ntirampeba be n'uwundi batazira Ngagi. Uwo murwi niwo watanguye guhangana n'abasirikare mu Kamenge. Mu nyuma barahava bafatana na FDD. Yari yatangujwe na Rajabu na bagenzi we mu Cibitoki nk'uko twabibonye mu nkuru ijanye na Hussein Rajabu, umurwanyi wa demokarasi.
kuva agitangura urugamba mu Kamenge abamuzi bavuga ko Adolphe Nshimirimana yamye yerekana ubutwari budasanzwe. Bavuga ko yari umuntu avuga make, arinda cyane kandi azi gupanga ibitero. Abo basangiye urugamba bamuvuga ko yari azi kwicisha bugufi kandi akiyegereza cyane ingabo ajejwe. Ibyo byatumye abo arongoye bamukunda cyane. Muri iyo myaka yarigishije urwaruka rutari ruke ibijanye n'igisirikare. We n'abagenzi be bararwaniye mu Kamenge biratinda biranka baja mu kibira maze barubaka neza umuhari wabo FDD wahavuye uhinduka ishami rya gisirikare ry'umuhari CNDD wari urongowe na Leonard Nyangoma. Muri FDD Adolphe Nshimirimana yagiye araduga mu mapeti n'amabanga. Bivugwa ko yaciye ku ngazi zose z'uburongozi mu gisirikare ariko hose abamutwara bakamugomwa ubutwari yari afise ku rugamba. Muri 2001 aho Jean Bosco Ndayikengurukiye atembagarijwe mu burongozi bwa CNDD-FDD, Adolphe Nshimirimana yajejwe kurongora igisirikare, Petero Nkurunziza arongora umuhari, Hussein Rajabu abandanya ari umunyamabanga mukuru yongera azezwa ibiganiro bya CNDD-FDD na leta. Inyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara, Adolphe Nshimirimana atahutse mu gihugu hamwe n'izindi ndongozi muri 2003. Adolphe Nshimirimana na batayo yiwe, bataliyoni y'ibiro bikuru bya FDD bacumbitse mu Kamenge mu kurindira ko ibikorwa byo kwinjira mu gisirikare birangira. Umwubatsi w'igisirikare c'u Burundi. Kimwe mu bibazo byari bigoye mu Burundi kwari gushobora kubaka igisirikare gihurikiyemwo igisirikare ca kera FABU n'abari bavuye mu mihari yarwanya ico gisirikare PMPI. CNDD-FDD niwo wari umuhari wavuyemwo igice kinini c'abaroberi binjiye mu gisirikare, ni nawo waciye uronka ibibanza bikomeye mu burongozi bw'igisirikare kurusha iyindi mihari y'abaroberi. Umukuru w'igisirikare ca CNDD-FDD Generali Adolphe Nshimirimana yagenwe kuba icegera c'umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare c'u Burundi. Muri ayo mabanga yabaye icegera ca Generali Germain Niyoyankana yari arongoye ibiro bikuru bya gisirikare. Adolphe Nshimirimana yinjiye mu gisirikare c'u Burundi afise numero matricule 6618 rimwe araheza ahabwa numero matricule SS035. Kuba igisirikare gishasha c'u Burundi carashoboye kubakwa atankomanzi, igihugu kibikesha ubutwari bwa Generali Niyoyankana na Generali Nshimirimana. Ababikurikiranye baremeza ko kumvikana kw'abo bagabo babiri kwakijije byinshi. Mu nyuma bakorerwa mu ngata na Generali Samuel Gahiro afatanije na Generali Godefroid Niyombare. Burundi buri mu bihugu bike gufatanya igisirikare cy'igihugu n'igisirikare kivuye mu ishamba byagenze neza kandi bikarama. Muri ico gisirikare Adolphe Nshimirimana yarabandanije kuduga amapeti naho yakorera mu bindi bisata by'igihugu, maze aba Generali Majoro muri 2006, mu nyuma aba Lieutenant Generali kugeza agandaguwe mu mwaka wa 2015. Umukuru w'igendereza yagirizwa amabi menshi cyane. Aho CNDD-FDD ifatiye ubutegetsi muri 2005, Generali Adolphe Nshimirimana yagenwe kurongora ibiro by'iperereza mu gihugu bita Service National de Renseignement. Yari intambwe idasanzwe. Uwahoze ari umukozi mutoya cyane mu iperereza mu mwaka w'1993 imbere y'uko aja mu ishamba yagarutse ari we agaba urwo rwego rw'igihugu. Aya mabanga yarahinduye rwose ishusho ya Generali Nshimirimana maze ahinduka umuntu atinywa cyane mu gihugu. Izina ryiwe rirasohoka mu maraporo y'isi avuga ihungabanwa ry'agateka ka muntu ku rugero ruteye ubwoba. Mu gihe iperereza ryari rirongowe na Adolphe Nshimirimana ryaravuzwe mu bintu byo kugandagura abanyagihugu, guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu, ubwicanyi ndengerabutungane, guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ubusuma no kwivanga mu bibazo by'ubutunzi. Ntawoshobora kudondagura ubwicanyi bwakozwe n'iperereza ry'u Burundi mu kiringo ryari rirongowe na Adolphe Nshimirimana. Uburorero bukeya bwabishwe n'iperereza muri ico kiringo. Umuvunjayi Brown Ndayishikanye yavuga ko yari afise byinshi azi ku bijanye n'amafaranga yavuye mu igurishwa ry'amanyanga ry'indege yarewura umukuru w'igihugu Falcon 50. Igandagurwa rya Ernest Manirumva yazize amatohoza yariko arakora ku bigwanisho byaguzwe n'igipolisi ariko ntibyashikanwa mu bubiko.
igandagurwa ry'ababikira batatu b'abataliyanokazi bakorera kuri paruwasi yo mu Kamenge bazize kuba bari bazi amabanga y'imyimenyerezo y'imbonerakure muri Kiriba Odas be n'urudandazwa rwa magendu rw'imiti. Igitero cabereye ku kirabo Ceza Ramisi mu Gatumba cyahitanye abantu hafi 40. Igandagurwa ry'abanywanyi batari bake ba FNL inyuma y'amatora ya 2010 mu mugambi wiswe Safisha. Igandagurwa ry'abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ubwicanyi bwo kuwa mbere mu Kakaro 2015 ku Mutakura. Iperereza rirongowe na Adolphe Nshimirimana ryarahohoteye bikomeye uwahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu Alphonse Maria Kadege n'abandi batari bake babeshewe ko bari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza muri 2006. Mu kiringo cose atwara iperereza, Adolphe Nshimirimana yarihinduye isentare idasanzwe ishobora guca imanza z'ubwoko bwose ikoresheje inkoni no guhohotera abanyagihugu. Iperereza ryaravuzwe kandi mu bijanye n'iturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura. Iturirwa ryakurikijwe igandagurwa n'iyicwa rya bamwe mu bafise ico bazi, bose baragandaguwe. Adolphe Nshimirimana yarananditswe mu maraporo avuga urudandaza rwa magendu rw'ibigwanisho, ubutare, imiti n'ibindi byinshi cyane. Naho yari ayagize uruhara ntangere mu kubaka igisirikare gishasha c'u Burundi, General Adolphe Nshimirimana yaravuzwe cyane mu gutunganya imyimenyerezo ya gisirikare y'imbonerakure yabera ahitwa Kiriba Odas muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaravuzwe kandi mu byo gukomeza amashirahamwe ahuza abasirikare n'abapolisi bahoze barwanira muri FTD bonyine, aho haravuzwe cyane ikitwa Karabu Nonoka ryavugirwamwo imigambi ikomeye ya politiki. Hari ireresi yabonetse cyane muri Ntwarante 2015, General Adolphe Nshimirimana ariko arabwira abagize Karabu Nonoka ko ata wundi azitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu atari Petero Nkurunziza. Aho Perezida Nkurunziza ntiyari bwigere yemera kuvuga ko azokwitoza. Ababivuga bose bagirizwa ko ari abansi b'igihugu bakwiragiza ibihuha. Ibyo bikorwa byiwe byaravyaye ukwinubana mu gisirikare hagati y'abahoze muri FABU n'abahoze muri FTD. Gutyo atera yonona ibyo yari yarubatse neza akiri icegera c'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare. Kwa kabiri Kigarama 2014, nyuma y'iminsi 10 gusa Adolphe Nshimirimana akuwe mu burongozi bw'iperereza, haratowe inzu yuzuye ibigwanisho muri quartier Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Ibigwanisho byavuzwe ko byari bya General Nshimirimana, ariko kugira ntiyambare ibara ngo ahave atumwa ko mu butungane, iperereza ryategeretswe kuvuga ko ari ibigwanisho byaryo. Icari gitangaje n'ingene iperereza ryoja kunyegeza ibigwanisho mu nzu yigenga mu Buterere, n'ingene kandi iperereza ryotunga ibigwanisho bingana uku kandi birimwo ibikomakomeye cane. Umutima w'urukundo, aho bamwe bageze kuvuga amabi yakozwe n'iperereza rirongowe na General Adolphe Nshimirimana, niho abandi bageze kuvuga urukundo rwa Muranga. Abantu ba mbere bamwikugura ni abanyagihugu bo mu Kamenge, aho asanzwe yarakoreye nk'umurwanyi. Benshi mu banyagihugu baho bavuga ko ari we yabatabara bimwe mu bitero by'abasirikare. Adolphe Nshimirimana yagumanye imigenderanire ikomeye na Kamenge, ahashinga ibirabo bibiri iwabo w'abantu be n'iwabo w'abasigaye. Yarahubatse n'ibitaro bikomeye, mbere byanavura abanyagihugu b'abakene ku buntu, Hopital Populaire. Abanyagihugu bo mu Kamenge baravuga ko hari benshi yafashije, yongera aranabaha imitahe yo gutangura urudandazwa. Azwi kandi nk'umuntu yari yitwararitse cyane abahoze barwanira muri FTD basubijwe mu buzima busanzwe, mbere abatari bake yabahaye akazi k'iperereza. General Adolphe Nshimirimana azwi nk'umuntu yakunda kwinezeza, naho yari ajejwe amabanga agoye cyane y'igihugu. Ibirabo byiwe byararamwo imiziki, nawe akayiraramwo agakesha nk'uko byavugwa n'ababijamwo. Byarageze ku rugero bamwe mu batwara inzego z'igihugu babyidoga imbere ya Perezida Nkurunziza, uwo nawe akagera amajanja kumukura bikamunanira. Iruhande y'ibirabo byo mu Kamenge hari ikindi cari cizwi cane mw'Irohero, naho bamwe bamunegura ko
naho bamwe bamunegura ko bitabereye umutegetsi wo ku rwego rwiwe kwama mu birabo, we yavuga nyabuna ko yabikoresha mu kurondera amakuru. Ibirabo yabifata ko ari ibirabo by'akazi. Kanatsinda wamusanga akikujwe n'abantu batari bake barimwo mbere aho batanasangiye ubwoko, bose bamuha amakuru mu bintu bitandukanye. Abandi bategetsi bo bavuga ko inyifato ziwe zashobora kubangamira umutekano w'igihugu. Ni gutyo havuzwe ingene yoba yibwe amatelefoni muri 2014, bigakekwa ko byakozwe n'inkumi zabo zatumwe n'ikindi gihugu. Ibirabo byiwe byarahurumbirwa kandi n'abategetsi bakeneye ko ababona kugira bagume mu mabanga co kimwe n'abandi benshi baba bipfuza kuronka ubuzi. Abafise ikibazo cananiranye mu butungane no mu zindi nzego, abadandaza bashaka koroherezwa mu rudandazwa, abo nabo nyine bari mu bahurumbira ibirabo bya General Adolphe Nshimirimana. Umuntu wese afise ikibazo cananiranye yaraba Adolphe Nshimirimana, uwo nawe yafata telefoni gusa akaba aragikemuye mu minota 5 gusa. Abamuzi bavuga ko muri ubwo bugenzi Adolphe Nshimirimana atotoranya abantu ku moko, yafasha abantu bo mu moko yose. Ariko nta n'uwo kwibagiza ko ibyo birabo byavuzwe mu bibanza byapfungiwemwo abantu bakanaborezwa igufu. Adolphe Nshimirimana yari atangaje kandi mu kwitaba amasengero. Yarakunda kuboneka mu mashengero y'abaporete ku munsi w'Imana nko muri Eglise de Bonne mu Ngagara canke mu ishengero bita Israheli kw'ijabe. Mu mashengero yaboneka ariko arasenga rwose, bigatangaza abamwumva ko amakuru y'ubukozi bw'ikibi bukabije. Ikindi cyatangaza benshi nuko yaboneka mu mashengero y'abaporote kandi ubundi we yitwa ko yari mu ishengero ry'abakatolika, ari naryo ikiziga ciwe cahezagiriwemwo ubwa nyuma. Imigenderanire ya General Nshimirimana na Perezida Nkurunziza. Imigenderanire ya Perezida Nkurunziza na General Nshimirimana yari idasanzwe. Kanatsinde Hussein Rajabu na Adolphe Nshimirimana nibo badugije Petero Nkurunziza mu burongozi bwa CNDD-FDD, aho Honorable Hussein Rajabu akuriye mu burongozi bw'umugambwe. Adolphe Nshimirimana yasigaye ameze nk'icegera c'umukuru w'igihugu. Abari begereye Perezida Nkurunziza baravuga ko by'ukuri umuntu wa mbere Nkurunziza yubaha kandi yatinya yari Adolphe Nshimirimana. Nta ngingo n'imwe ihambaye Perezida Nkurunziza afata atayibajije Adolphe Nshimirimana. Adolphe Nshimirimana yinjiye mu biro by'umukuru w'igihugu aho ashakiye hose atamusha abanje gusaba nk'uko bivugwa n'abari begereye Nkurunziza. Ibyegera by'umukuru w'igihugu iyo bipfunditse ijambo na Perezida Nkurunziza ababwira ko agiye kubanza kubaza abahanuzi aho yaba avuga cyane cyane Adolphe Nshimirimana na General Alain Guillaume Bunyoni. Mu ntahe tumaze kubaha kuri ino mboneshakure ya General Guillaume Ntabindika yahoze ari umuyobozi mushikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe igipolisi, yaravuze ingene Perezida Nkurunziza yagerageje gukura General Adolphe Nshimirimana inshuro zibiri zose bikamunanira, kugeza aho Nshimirimana yoba yarinjiye mu biro by'umukuru w'igihugu agatabura ingingo imukura. General Nshimirimana yaranabujije iyemezwa mu nama nkenguzamateka c'umushikizamanza mukuru wa Repubulika yagira agenwe n'umukuru w'igihugu, ariko akaba yari umuntu arinda cane. Byavuga ko Nkurunziza ashaka kumukoresha mu kwikura ko Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni. Umugambi wapfuye gutyo. Ibyo jewe nyine ndashobora kubyemeza kuko hari umwe mu bategetsi mu biro by'umukuru w'igihugu yaje kunsaba ko muri societe civile ko kwiyamiriza igenwa ry'uwo muntu. Nanje ndabimwankira kuko numva amateka aryoshe y'uwo muntu. Wabinsabye naho yakorana na Perezida Nkurunziza ari Somambike wa General Nshimirimana. Muri Munyonyo 2014 umurwi w'abajenerali 13 bahoze barwana muri CNDD-FDD warandikiye Perezida Nkurunziza ko ategerezwa gukura Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni kubera igihugu cariko cambara ibara kubw'amabi yakorwa n'abo bagabo babiri. Nibyo twarababibonye mu ntahe ya General Ntabindika. Iryo kete ryarateye ubwoba Perezida Nkurunziza. Araheza aravugana na Nshimirimana na Bunyoni uko yobyifatamwo kugira ngo abo bajenerali ntibamubuze kuronka ikiringo ca gatatu.
ni gutyo Liyetona Jenerali yakuwe mu burongozi bw'iperereza muri Munyonyo 2014 agenwa kuba umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu. Igandagurwa rya Jenerali Adolphe Nshimirimana hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2 Myandagaro 2015. Icyo gitondo hari bitutwa na Kabeho mu gisagara ca Bujumbura. Wamengo imvura rehava igwa ariko nta n'intama yakorotse. Igihe cy'isaha 2:20 z'igitondo niho imodoka Communite Double Cabine Toyota Hilux yirabura yazanana ibarabara bita Beverly 28 Novembre. Imodoka yaje yiruka cane igeze aho ihurira n'iryo bita Avenue Mwambutsa imera nk'ihagarara kugira ice ikata iduga LN1 rija ku kirabo iwabo w'abantu. Muri iyo modoka ya Jenerali Adolphe Nshimirimana yari yicaye imbere iruhande y'umushoferi umupolisi yitwa Sanfro. Inyuma y'imodoka hari hicaye abapolisi 4 bacungera ubuzima bwa Jenerali Nshimirimana. Ako kanya nyine nk'isaha 2:25 niho haza iyindi modoka Communite yera nayo imanuka LN1 ica irazibira imwe irimwo Jenerali Nshimirimana. Ikinyamakuru Iwacu kivuga ko iyo modoka yari irimwo abasirikare 6 bambaye ibintu binyegeze mu maso be n'amarori manini nk'ayabagendanira umukuru w'igihugu. Abo basirikare 2 bari bafise ibikoho binini birimwo lance rokete na Militarius. Mu kanya isase baba barateye rokete ya mbere irahusha imodoka ija kugwa imbere ya Cabinet Medicale ibangikanye n'ibitaro Localities. Baca babangikanya rokete ya kabiri yo ikubita ya modoka irerura Jenerali Nshimirimana ku ruhande rw'imoteri imbere y'umushoferi. Imodoka icari hagarara umushoferi aba aracikanye ako kanya nyine. Jenerali Adolphe Nshimirimana nk'ingwanyi yamenyereye urugamba yasohotse mu modoka afise Kalashnikov mu minwe agerageza kwirwanira ariko ntibyakunze kuko amasasi yamugenye mu mutima aca aratemba mu ikaburimbo. Umwe mu bapolisi bamugendanira yitwa Ciza nawe yahasandavye ako kanya nyine. Abandi barakomereka cane. Hafi yaho hari ibiro bya Regideso. Umupolisi ahararira avayo arasa maze bamwe bateye baca bafata imodoka barahunga ariko bagenda babonye ko Jenerali Adolphe Nshimirimana yamaze gupfa. Uwo mupolisi niwe wa mbere yashitse ku modoka ya Jenerali Nshimirimana atora ibiziga arabifuka n'ikoti z'imvura yasanze muri iyo modoka. Igitero camaze nk'iminota 5 gusa kiba kirahitanye ubuzima bw'intwazangabo ya mbere yatinywa mu Burundi. Inkuru iraheza ikwira Uburundi bwose n'amakungu. Iri gandagurwa ryari ryateguwe bikomeye cane. Kuva isaha 1 y'igitondo ibarabara rya Beverly 28 Novembre bene LN1 kuri Gare du Nord yariko abasirikare bambaye nk'abacungera umukuru w'igihugu bipanze nk'uko bigenda iyo umukuru w'igihugu agira arengane. Imbere y'uko imodoka ya Jenerali Adolphe Nshimirimana ihagera abo basirikare barigijeyo abanyagihugu n'imiduga nk'uko bigenda nyine umukuru w'igihugu agira arengane. Biboneka kandi ko bano basirikare bari bafise amakuru y'igene umwanya wa Adolphe Nshimirimana wari utunganijwe icyo gitondo kandi ko bari bafise ababahaye amakuru kuva iyo yazananye. Kimwe mu bibazo bitazwi neza ni impamvu Jenerali Nshimirimana yaje yiruka cane icyo gitondo nk'uko hoba hari ahantu yari yihutiye kuja. Hari amakuru tutarashobora kwemeza avuga ko yari azi ko atumwe ko kubonana n'umukuru w'igihugu, ko yoba yari aciye iwabo w'abantu kwitunganya akaca aja ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ico ni byiza ko cotohozwa nk'uko hari ibindi byinshi coshobora gusigura. Nimba ari byo harahambaye kugira ngo tumenye uko byagenze. Ni bande bateguye bongera barategeka iyicwa rya Jenerali Adolphe Nshimirimana? Iki ni ikibazo kigoye cane kubera Adolphe Nshimirimana yari afise abansi benshi rwose haba mu butegetsi haba no mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Eka mbere no mu makungu. Ubwa mbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafata Adolphe Nshimirimana nk'umwansi wabo rutura nari ryavugwa mu igandagurwa ry'abatari bake. Muri abo batavuga rumwe n'ubutegetsi harimwo kandi bamwe mu bo bahoze basangiye rugamba na Jenerali Nshimirimana muri FDD. Jenerali Nshimirimana yanafatwa nk'umwe mu babujije itembagazwa ry'ubutegetsi muri 2015.
abo rero barashobora kwiyumvira kumwica ariko biragoye ko bari gushobora gukora ico gikorwa uko cagenze badafashijwe n'abandi bakomeye mu butegetsi. Umurwi wa kabiri washobora kwipfuza urupfu rwa Jenerali Adolphe Nshimirimana ni abatwara iperereza kubera Adolphe naho atari agitwara iperereza ibibazo bikomeye by'iperereza yarabigumanye kandi agumana abamuha amakuru. Ibyo byarashobora gutera ishari rikomeye abamusubiriye na rirya bari muri bamwe bandika basaba ko akurwa. Politike iragoye n'abatwara igihugu barashobora gukura inyuma mu rupfu rwiwe kuko Adolphe Nshimirimana niwe muntu wenyine yashobora gutera igitsure umukuru w'igihugu w'ico gihe. Bikaba binazwi ingene yari yaragerageje kumwikurako harimwo no kumupfunga ariko bikamunanira. Ico gihe harakwiragijwe igihuha ko umuhisi yoba yari yarasabye ko umukenyezi wiwe yarongora inama nshingamateka. Ico ntikigeze cemezwa canke ngo kibeshuzwe. Kibaye arico carashobora gutera ubwoba utwara igihugu mu gihe amategeko yategekanya ko umukuru w'igihugu apfuye asubirirwa n'umukuru w'inama nshingamateka. Ahandi hashobora kuva urupfu rwa Jenerali Nshimirimana no mu bihugu yari abangamiye inyungu zabyo. Adolphe Nshimirimana yavugwa mu migenderanire idasanzwe yari afitaniye na FDLR kandi akavugwa mu murwi ufise ibigwanisho muri Kongo. Abo nabo barashobora kugira inyungu mu rupfu rwiwe. Hatabaye amatohoza nyayo ntawuzigera amenya abishe by'ukuri Jenerali Adolphe Nshimirimana. Biranashoboka ko urupfu rwiwe rwakoranywe n'abo mu butegetsi bafatanije na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Inyifato y'ubutungane nyuma y'urupfu rwa Adolphe Nshimirimana nayo iratangaje cane. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Valentin Bagorikunda yarasohoye kuwa 9 Myandagaro 2015 indwi imwe gusa nyuma y'igandagurwa itangazo ryavuga ko azi neza abishe muhisi kandi ko yamaze gufatamwo abatari bake, ariko yamaze umwaka wose atarabashira abacamanza. Muri Myandagaro 2016 urubanza rwaruguruwe umunsi umwe rusubira kumvirizwa muri Gitugudu 2016 mbere rugenda rushizwe mu mwiherero kandi ata kintu kiboneka kiruvugiwemwo. Muri Munyonyo 2016 abacamanza bavuze ko dosiye bayisubije umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika ngo abandanye amatohoza. Muri Kigarama 2016 urubanza rwarahamagawe n'urumvirizwa akanya gatoya. Umushikirizamanza aba nta byabona ashobora kwerekana urubanza ruca rwigizwayo. Urubanza rwasubiriye guhamagarwa inyuma y'imyaka 4 muri Rusama 2020 naho nyine rwumvirizwa amasaha 3 gusa ruca rushirwa mu mwiherero. Ibintu bibera muri urwo rubanza nibitangaza gusa. Icabona c'umushikirizamanza nticitaba muri sentare y'abacamanza nabo basa nuko atari bo bakeneye ko bamenya ukuri. Umuntu ngaho aca yibaza ninde adakeneye ko umuco uboneka muri urwo rubanza. Aha twokwibutsa ko igihe ruhamagarwa muri Rusama 2020 rukumvirizwa amasaha 3 gusa rugashirwa mu mwiherero ata muco ubonetse hari hahejeje gutorwa umukuru w'igihugu mushasha. Biboneka ko uwahora yasa n'uwipfuza kugenda ahambye iyo dosiye. Ikindi gitangaje ni ingene iperereza ryagumye ryihutira kwica abafise ico bazi aho kubajana muri sentare ngo bashire ahabona ibyabaye. Kuwa 23 Munyonyo iperereza ryaranyuruje mu Kajaga Apolinari Nimbona yahoze mu gisirikare aho kumujana imbere y'ubutungane boba bashimye kumugandagura inyuma y'iminsi apfungiwe mu Kajaga. Apolinari yari yarabwiye Focode ko azi ibijanye n'urupfu rwa Adolphe Nshimirimana. Kuwa 13 Kigarama 2016 Munyororo Renova Nimbona yarahawe uruhusha rudasanzwe mw'ibohero rya Gitega arasohoka. Uwo munsi nyine ku murango aratorokeshwa. Bukeye igipolisi cerekana ikiziga ciwe ngo yarashwe na mugenzi we. Renova Nimubona yari yarabwiye Focode ko afise amakuru ajanye n'urupfu rwa Adolphe Nshimirimana kandi n'uwo murango atorokeshwa twararonse amajwi yiwe yerekana ko atarashwe na mugenzi nk'uko byavuzwe mu gipolisi.
Amakuru dufise avuga ko Renova yishwe mw'ijoro n'iperereza maze ikiziga ciwe gitabwa kiboshwe aho catowe mu bukeye. Biratangaje ingene umuntu yoba yararashwe isaha indwi z'umurango ariko arahunga, ariko ikiziga kigatorwa bukeye kandi kiboshwe. Renova nimubona yari yarahoze ari umushoferi mu biro vy'umukuru w'igihugu. Biboneka ko umuntu wese afise amakuru kw'igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana yishwa kugira ntaze avuge ivyabaye. Ikibazo kiguma ari cacindi, ninde afise inyungu ko ukuri kutamenyekana ku bijanye n'urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana? Hariho ibindi bimenyetso bikomeye tutoshobora kuvuga ngaha kuri ino mboneshakure. Ubuzima bw'ibuhushane. Biragoye rwose kuvuga ubuzima bwa General Adolphe Nshimirimana mu majambo make. Ku ruhande rumwe ni intwari yarwaniye demokarasi kandi yarwanije akarenganyo. Ku rundi ruhande ni umutegetsi yasambuye bigize demokarasi mu Burundi. Ku rundi ruhande rumwe yarafashije kubaka igisirikare gishasha c'u Burundi gihurikiyemwo amoko yose. Ku rundi ruhande yubatse ikindi gisirikare c'imbonerakure kibangabanganywe n'igisirikare cy'igihugu, yongera akora ivyonona igisirikare mu gushiraho amahuriro y'abasirikare bahoze muri FDD bonyene ukwabo. Ku rundi ruhande rumwe ni umunyempuhwe n'urukundo rwinshi. Ku rundi ruhande avugwa mu mabi atagira uko angana yo gusesa amaraso no kuboreza abantu igufa. Imyambaro yiwe y'igisirikare yari imyambaro itazwi mu gisoda c'u Burundi, ariko akabandanya kuyambara kandi ari generali w'igisirikare c'u Burundi. Yasengera mu baporote ariko ikiziga cahezagiriwe muri Katolike. Yaravuzwe mw'igandagurwa rya Manirumva, ariko kandi hariho abaharanira agateka ka muntu yatabaye. Yaravuzwe muri Safisha, ariko yaranatabaye bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abamuhimbaza uyu munsi ni bamwe mu batamwemerera kuronka urubanza nyirizina kuko atigeze yitaba ubutungane mu mabi yakuvuzwemwo. Biragoye rwose kumutahura. Ico bikoze igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana ntaco ryahinduye mu bijanye no guhungabanya agateka ka muntu be no konona amatungo y'igihugu, nk'uko vyagenze igihe ca Hussein Rajab yigeze kwambikwa amabi yose y'ubutegetsi ariko akuwe ibintu bikaca vyunyuka. Niko vyagenze no kuri Adolphe Nshimirimana, kuko aho apfiriye hadutse vyo kunyuruza abantu bakaburwa irengero ku muvuduko udasanzwe. Kwica abantu vyarongerekanye, kwiba amatungo y'igihugu vyarabaye akamaramaza. Abamwagirije amabi baje bakora ayasumbije ayo yakoze. Umwe mu bahoze ari ivyegera vy'umukuru w'igihugu niwe yanganirije ati: "Burya nico mutazi, hari vyinshi Adolphe Nshimirimana akiza kandi niwe wenyine yubahuka kuvuguruza umukuru w'igihugu." Uwundi nawe ati: "Iyo Adolphe Nshimirimana yica abo yahawe amategeko kugandagura bose, ibara riba ryaraguye. Abo yatabaye ni benshi cane n'abo yahekuye ni benshi cane. Urubanza rwiwe ntirukiri urwa twebwe abantu. Imana yonyene niyo mucamanza atarenganya kandi atavuguruzwa, niyo isigaranye urubanza rwiwe. Twebwe dushobora kuvuga kuri General Adolphe Nshimirimana, ariko nta kindi dushobora kurenzaho." Ngaha duce dusozerera amakuru twariko abateguriye ariko aravugwa ku muhisi Adolphe Nshimirimana. Wipfuza kuzaja abo mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone, aka niko akaryo keza ko guvyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.